Ku ndwi igira kabiri ku munsi wa mbere Agatongwasa yatowe n'umugambwe senere ngo azawuserukire kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu yashimye gukorera imyamamazo mu Kanyosha aho bita kwa Sebatutsi. Agatongwasa yavuze byinshi ahanini akaba yagaye ibyakozwe akabona yuko ngo hari byinshi agiye gukora kubwiwe rero ngo agiye guhindura Uburundi. Aha rero Gwasa Agato hari n'ibindi byinshi yashikirije sino bimuvugira ngo ndabishobore reka tumwumvirize. Banyakubahwa bashinga amateka bitavye bino bikorwa, banyakubahwa ndongozi kuva ku rwego rw'ibiro bikuru gushika ku gacimbiri, nyangamugayo mwese bavuye mu makartie atandukanye y'igisagara ca Bujumbura, banyakubahwa bamenyesha amakuru mwifatanije natwe kugira ngo abarundi n'amakungu bamenye ibiriko birakorwa hano mu Kanyosha. Banyakubahwa mwese mwitavye bino birori, nibuke n'abanyakubahwa bajejwe umutekano bariko barakora kugira ngo baze batubere ivyabona. Mwabonye ibintu bifata amafoto biri mu kirere ni ivy'igipolisi c'i Burundi. Nizere ko bamwe bavuga ko bazokwiba, igipolisi kitotubera icabona nuko ibindi ari hano. Banyakubahwa mwese rero harabona hakurya y'ibarabara ku mpome muri za baroko z'amazu, hariho n'abashaka ko bari inyuma ntashobora kubona, ndabona bari ruguru hariya ahantu hari amasaka. Mwese umwe wese mu cubahiro ciwe dusangwe amahoro y'Imana rugira byose kandi dusangwe semere. Imbere ya byose muhundire ndabashimire umwe wese kuba yashoboye kuza hano, kuko mwari mufite ibindi mwashobora gukora mugabo mwahisemo kuza hano. Ndabashimire ndongozi, ndabashimire nyankamugayo kuba mwaranyizeye muganira iteka ryo kuba umukandida wanyu. Imana bahamwe no kumugisha. Shimire nabo numvise bagerageje kuza kuvuruga hano bitwaje amashoka n'ibindi, kuko batwereka yuko ubwoba bwabatashe, ariko amashoka n'imipanga ntibishobora kuzibirihinduka, kuko imiliyoni 12 z'abarundi zisumba abo bari kurushi bagomba kwitwaza indimba. Banyakubahwa rero, imbere yuko nja mu migambi nk'uko turiko tuvuga ivy'amatora, hariho abari aho imvugo yabo ngo barahejeje. Nivyo barahejeje, umwanya wabo wo kwicara mu ntebe z'ubutegetsi waraheze. Uyu munsi abarundi imiliyoni 12, abarundi miliyoni 12 dushaka guhindura igihugu tukiragize abatware bashobora kubabara abatwarwa. Nk'uko mubizi muri demokarasi habaho guhiganisha ivyiyumviro. Uyu munsi hari abo ubaza ati none mwebwe mwifuza gukorera iki abarundi? Inyishu ngo twarahejeje. Imigambi ni yayindi.
iyihe? Muri 2005 batubwira ko ejo ari heza, none heza turahashika. Imyaka 15 byarabananiye, basi tuvuga imvugo yoroheye amatwi, tuvuge ko byabagoye. Basi nabo tubasabe batahure ko byabagoye, bareke gutsindagirira abarundi mu bitashoboka mutaho tudashobora kwemera. Muribuka bashika hariya ku Mpanda bagifise amarasha ashushe, banditse ngo nihica intwaro, nihica ubwoko, hica intwaro mbi. Tumaze kuri abantu bangahe? Uhereye ku batawe muri Ruvubu, abo mu Kinama, abitwa barazimira, abitwa ba Berikimasi, ubutazi ngo Musomoke bafatiye hajya kuri hôpital militaire, ikiziga bakitora bukeye mu Ruyigi, n'abandi benshi. None tubandanye muri ivyo. Muri make imyaka 15 bararondeye gutunga kandi baratunze kweli. Mugabo abarundi nabo bakeneye gutwagwa neza kugira nabo batunge batunganirwe. Hirya yejo bakoze inama ngo abantu bose babaye abaseneri. Reka baba abaseneri nyine, reka tuba abaseneri twese. Mushobora gufata urwaruka rw'Uburundi ukagumvisha yuko rusubirira inzego z'umutekano, rusubirira inzego z'ubucamanza nk'igihugu umenga nta mategeko arimo, aho kubashira ku mirimo ngo nibarabe barakizura, aho bongeye gukora ku murango, uzozura baha amasashi y'umuceri, uzozura baha ibiharage, uzozura gute. Uwo ari we wese akeneye kujya ku kivi, umuntu akarya ibyo yabiriye icuya. Kurarabuza abantu kuryama, kuburabuza abari ku mirimo yabo, ibyo ntabyo dushaka. Turafite inzego z'umutekano duhemba, kuko ntibahembwa n'umugambwe, bahembwa n'igihugu. Igihugu ni twebwe twese, turatanga amakori, turatanga imbugu. Ntera kamo rero mw'abapolisi mwe, ntera kamo mw'abantu mwe mwitwa ngo mutwara documentation, mumenye ntimuhembwa n'umugambwe. Agatima ko gukora umugambwe muba mwarakomotsemo nta ngorane, n'uburenganzira bwanyu. Mugabo ibanga mufise n'iry'igihugu, korera igihugu, ntagire uwo mucisha ku giti no kwibuye ngo nuko mudahuza ibyiyumviro. Aya matora yo tugiye kujamo n'amatora adasanzwe, n'amatora adasanzwe kubera yuko umugambwe CNL ukiyemererwa gukora ku mugaragaro haraciye umwaka n'amezi 3 hafi. Mu mezi 3 arenga ku mwaka haburamwo iminsi 10. Ibyo twabonye ni ingendo n'inyifato iteye akagongwe kandi iteye isoni ku batware na bamwe mu bajejwe umutekano n'ubucamanza. Muti gute? Umugambe CNL uremerewe, umutanera akinamura ngo ivyo bya CNL ngo jemwe ntimubizane namwe ntavyo nzi. Ivyo vyerekana iki? Vyerekana yuko hari akajagari, umuyange ntiwubaha umuriro. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yashize ko umukono n'ikidodo ca leta y'u Burundi
yuko umugambwe wemewe gukorera ku mugaragaro, abikoze mu izina rya leta. Ni ukuvuga yuko n'umukuru w'igihugu aba yemeye ko ibyo bintu biba. None wewe musanteri, wewe chef de zone, wewe chef de quartier, wewe mukuru w'umutumba, ucuma ngo umwana ngo ntawuzi yuko wewe umugararije ugararije rero, hanyuma abagomba kuguha amategeko cyane kugukosora ntibabigire aho duca dushirako kabaza. Nibukeye kabiri batuburabuza basubira tuti reka dushinga ama permanence turonka abantu bahurira oye gutwagiza inama zo mu rufuri zambonera ku Rutanga zikazengana amaziranoke muri joro zitwononera ingoro zigaturira zikabomora. Ubucamanza buraho, inzego z'umutekano ziraho, byaperereza biraho. None ko bariho kugira ngo bubahirize ishingwa mu ngiro z'amategeko, iyo ndero bariko barareka, iyo nyifato bariko barareka urwaruka rw'Uburundi rukaja mu bubisha nkamwe nuko bategura kazoza kahe. None ejo hoba heza bimeze bene uko harageze rero yuko tubihindura duciye mu matora. Aya matora tugiye kujamo itariki 20 n'amatora adasanzwe. Tuzotora umukuru w'igihugu, dutore abashinga amateka, dutore abajenama b'amakomite mpanuzajambo ya komine. Abaraho ngo barahejeje bakavuga n'imvugo zigayitse, baremera ko senere tuzotsinda, barabyemera kandi barabivuga. Mugabo bagaca bagereka ko ngo inkozi zosohoka. None abakunda igihugu cyangwa bakunda ibyo barya? Mukana janda baremeshe kandi nabo ndabakebure. Ibyo bibanza barimo babirimo kubw'igihugu, ntibabirimo kubw'umugambwe. Bafise kontra n'igihugu cyo kibahemba kikabaha ibikoresho. Uwotsinda uwo ari we wese baguma muri izo nzego mu gihe atamategeko baba barenze uri ngombwa yuko bazibakuramo. None uwo muntu ababesha yitwaje umugambwe ngo bazogira ingendo yo kugumuka, baribuka agakuko karimisha ugwiri bibakangaza. Imiliyoni 12 z'abarundi nawo woza n'ibiki niwo dutsinda niwo tunesha. Ingorane rero dufise muri kino gihugu, hariho abantu bigize imvuzi gusumba abandi. Sinzi ko ari ubwenge bwinshi, ariko umuswahili yavuze ngo akili nyingi huondoa maarifa. Umuntu aravuga ijambo ritomoye bagaca bagenda ngo habaye ivobeko. Uyu munsi akajagari kari haruguru muri Bujumbura birara. Abatware bamwe ngo natangaje intambara, nayitangaje ryari. Sene dufata yuko umuntu agendera mu bubisha, umuntu atwaza ingimba, uyo muntu ntakwiye kuba umutware, ntakwiye kuba mu kibanza kanaka cyitwa yuko ahagarariye ibanga ry'igihugu. Asaraguyemo ikwasi kwa Kaperi